Ndagusuhuje nkuhakaze wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Nonyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'ugufatana mu nda, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino ndetse n'ibindi bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abazoba ba musitanteri muri ya ndinganizo nshasha yo kugabanya intara n'amakomine bazotorwa mu bantu bafise uburambe mu kazi kandi bazi neza ibijanye n'intwaro. Ikomine yose izotegerezwa kandi kwegeranya imiriyoni 600 z'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ntarakugeza ko iyo nkuru y'ivyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ko uruhigi rw'abakorana n'abaroberi bahungabanya umutekano w'u Rwanda rurabandanya. Aho ni muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Inyuma y'ihagarikwa rya musitanteri wa komine Mabayi, abandi babiri bajejwe intwaro hamwe n'imbonerakure zitatu, umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi hamwe n'igendereza bariko barafata umuntu wese yikekwa ko akorana n'abagwanyi b'u Rwanda FRN bacumbitse mw'ishamba cimeza rya Kibira. Abanyagihugu baranezerewe iryo hagarikwa ry'abo bantu. Abo bagabo batandatu barajanywe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ariko aho bapfungiwe ntiharatangazwa. Musitanteri wa komine Mabayi Nikodeme Ndahabonyimana, musitanteri wa komine Mabayi uwurongoye zone Mabayi Mozere Ntayoberana n'umukuru w'umutumba Gitukura Zachary barisubiyeko n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD bose barahagaritswe kuri ubu wa kane. Bikekwa ko gukorana n'abaroberi ba FRN bagwanya leta y'u Rwanda. Bacumbitse mu Kibira haraheze hafi imyaka 10. Ibintu vyaranyarutse muri iyi minsi iheze. Urupfu rw'urongoye imbonerakure ku wa gatatu ku mugoroba rwaje kongereza umwikeko n'ubwoba mu banyagihugu. Kuri ivyo hiyongeyeko intambara zaheruka kubera ku birometero bidashika 10 uvuye ku mugwa mukuru wa komine. Izo ntambara zatumye abantu n'ibintu vyinshi vyononekara, imiryango ishika 20 nayo irahunga, bamwe mu babifisemwo uruhara. Ku bw'amasoko mu bijanye n'umutekano, amatohoza y'umwanya muto yaramaze kwerekana ugukorana hagati ya bamwe mu bajejwe intwaro n'abo baroberi. Nico gisigura ihagarikwa rya musitanteri wa komine hamwe na bamwe mu bo bakorana. Uko akaba ariko isoko ritashimye kwivuga ritomora. Ku bw'iryo soko, abaroberi b'u Rwanda bacumbitse mu Kibira bafitaniye imigenderanire myiza cane n'abajejwe intwaro hamwe na bamwe mu badandaza babaha imfashanyo igizwe n'ibifungurwa. Ubutare buguzwa ivyo bakorerwa hamwe n'amafaranga. Amasoko yaho nyene yemeza ko ibikorwa vyo guhanahana amafaranga nabo bagatanga inzahabu z'imbwa kuri magendo n'abo baroberi mw'ishamba rya Kibira vyoroshwa na musitanteri na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Ubwo bucuti bwunzwe hagati ya musitanteri wa komine hamwe n'abo baroberi butuma biborohera gusuma mu masoko mu mutekano ntangere, bakongera bagasubira inyuma atana kimwe batinya berekeza muri iryo shamba rinini cane cimeza riri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu atomora. Abanyagihugu twabajije barashima ihagarikwa ry'abo bakorana n'abo bagwanyi haherewe kuri musitanteri wa komine. Uko gufata abo bantu agasakisaki biriko biraba kuzokora ku bategetsi benshi mu ntwaro no mu gisirikare. Uko akaba ariko bibonwa na rumwe mu masoko mu vy'umutekano muri ako karere. Buramatari wa Cibitoke Kareme Bizoza atavuze amajambo menshi aremeza ayo makuru, hagasaba kurindira ibizova mu matohoza yatangujwe. Abahagaritswe bapfungiwe hehe?
Abo bagabo batandatu bajanywe mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura uwo munsi nyene bahagarikwa. Uko akaba ariko ababibonye babwiye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Nubwo biruko ariko ikibanza bapfungiwemwo kiracari ikinyegezwa nubwo amasoko menshi yegereye iyo dosiye yibaza ko bapfungiwe mu gasho k'igendereza. Abandi banywanyi benshi b'umuhari w'imbonerakure, abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, abadandaji begereye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barahagaritswe banarungikwa mw'ibohero rikuru rya Bujumbura bagirizwa ico nyene. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeko mu ntango z'ano makuru nuko abazoba ba musitanteri muri ya ndinganizo nshasha yo kugabanya intara n'amakomine ari abazotorwa mu bantu bafise uburambe mu kazi kandi bazi neza ibijanye n'intwaro. Ikomine yose ikaba izotegerezwa kandi kwegeranya miliyoni 600 z'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuri uwa 13 Myandagaro 2023 mu nama yahuje abarongoye intara zizoba zihurikiye mu ntara nshasha ya Bujumbura, abashingamateka n'abakenguzamateka hamwe n'abandi bakora mu bisata bitandukanye vy'igihugu bavuka muri iyo ntara mu ntumbero yo kumenyana no kuramukanya ndetse no kurabira hamwe ivyoteza imbere iyo ntara. Mw'ijambo ryiwe umushikiranganji wa mbere yagize ati mu ntumbero yo gushikana Uburundi kw'iterambere nyaryo, ingingo zitari nke zarafashwe kandi zirabandanya zifatwa. Dusaba abarundi kuzakira no kuzishira mu ngiro duhereye ku ndongozi. Muri izo ngingo hakaba harimwo ibijanye no gutunganya gushasha ibijanye n'imbibe z'intara, amakomine, amazone n'imitumba bigize igihugu cose. Aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5, amakomine ava kw'119 haja kuri 42, amazone ariyongera haba 541, imitumba nayo nyene iriyongera iba 3044. Iyo ngingo yo kugabanya intara rero ngo yaje yisunga uko ibindi bihugu vyo mu karere bitunganijwe mu bijanye n'intwaro yo hagati kandi leta yashatse kwegereza ubutegetsi abenegihugu kugira ngo komine ibe umushinge w'iterambere kandi ubu ibintu ngo bizoca bihinduka kuko ikomine yose izoronka uburyo bukwiye kugira ngo yitunganirize imigambi yongere iyishire mu ngiro. Abazoba ba musitanteri nabo bakaba bazova mu bantu bafise uburambe mu kazi bazi neza ibijanye n'intwaro. Ivyo kandi bikazofasha itunganywa nyakuri ry'akazi mu makomine. Nayo ku bijanye n'ivyo abenegihugu bahora baronderera mu makomine, umushikiranganji wa mbere yamenyesheje ko bizoca bitangirwa mu mazone, akaba ari naco gituma amazone n'imitumba vyiyongereye kugira ngo ntihazogire umwenegihugu agira urugendo runini arico ariko ararondera. Ivyo ngo bikazonatuma ubutunzi bw'amakomine bwiyongera kuko ikomine yose yaharuriwe ko izoza iregeranya amafaranga agera ku miliyoni 600 z'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ni ukuvuga imiliyoni 50 ku kwezi nk'uko yabandanije ashikiriza. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Ruyigi ibiraya vy'imbuto vyazimvye kubera irima ryo mu mwonga. Nk'uko abaguzi bo muri iyo ntara bidoga, imbuto y'ibiraya ibandanya izimba bikomeye kubera irima ryo mu mwonga rikomeje kubirima. Mu kwezi kwa gatandatu umwando washobora kugurwa amafaranga 1000 mu mafaranga y'amarundi, ubu ubarizwa ku mafaranga 2000 vy'amafaranga y'amarundi. Nayo ako bita agasero kahora kagurwa amafaranga 13,000 mu mafaranga y'amarundi katagira umutwe, ariko ubu kakaba karenza 25,000 vy'amafaranga y'amarundi. Abo baguzi bakabona ko ibi bizotuma n'ibiraya vyo gufungura bizobikomokako bizoba bizimvye, kuko hejuru y'uko bizimvye bikenera ifumbire kama ndetse na mvaruganda, bikanakenera ko hoba ibikorwa vyo kuvomera no gupompa. Ese aho muherereye ivyo biraya vyo gutera bigurishwa gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri komantere. Ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari nabateguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura uyu munsi.